Yesu nashimwe nshuti z'umusaraba, amahoro y'Imana abane namwe. Kuri uyu munsi twagomba dusubire dusangire ijambo ry'Imana muri kumwe na Pasteur Shimirimana Prime yatewe iteka ryo gutumirwa kuri televiziyo yanyu kandi ari gwacu, televiziyo nziza cyane ya Heritage TV. Uno munsi tuza gusangira ku jambo ry'Imana riri muri Ezekieli kigabane ca 37, duhera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 14. Iryo jambo rirazwi cyane, ni ijambo Imana yabwiye iti Ezekieli yerekwa ivyo amagufa yumye. Haleluya. Kadusenge kubwa rino jambo kugira rize gufasha benshi, rihereye kuri twebwe nyene turiko turayitanga, rishikire amahanga yose kugira abantu bahinduke. Mwami Imana, turagushimiye, turagukengurukiye, watugiriye neza, waduhaye umunsi mushasha mwiza, watuzigamira turinda, wabanye n'umumwe wese uko bimeze kose. Nituvuze yuko bimeze neza cyane, ariko turishimira Mwami Imana nziza kutigije umwuka w'abazima, kandi tukaba tuzi yuko utubereye maso muri vyose na hose. Rino jambo data wera rifatanye n'amagufa yumye, twari dukeneye nitwarangiza kuvuga rino jambo, nitwarangiza gusuka rino jambo rya mu bana b'abantu Mwami Imana nziza, ayo magufa yumye yambara umubiri mw'izina rya Yesu Kristo. Impwemu zigendagende mw'izina rya Yesu Kristo, zikora ibitangano n'utwumiza Mwami Imana nziza. Abana b'abantu basubire kurema, kuko uri Imana itanga ivyizigiro, uri Imana ikura umugorwa mu mukungu ukamwicarika n'abahambaye, uri Imana ikiza ibigwara bitandukanye vyose na za zindi bokwita ko zidakira. Mwami Imana nziza, turakeneye kukubona, kubananijwe bose rino jambo Mwami Imana nziza rikora ivyo bubasha, kuko ijambo ryawe rirakora ivyo bubasha. Mwami Imana nziza, turavyemeza, twari tukeneye kubishingira intawe ugira, kandi Mwami Imana nziza turagwaye kaze na karibu. Mwemu yera kora igikorwa c'amaboko yawe, utugirire neza muri kano kanya nitwamara kurangiza rino jambo. Data wera, twumve intahe zikurikira, ni mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza Vicente viziye ko vyabaye, amen. Turasoma mw'izina rya Yesu Kristo kino kigabane cyose, kigabane ca 37 kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 14. Ezekieli yerekwa ivyo amagufa yumye. Ukuboko kuhoraho kwanje ko ansohokana ndi muri mpwemu uhoraho, anshira hagati mu kiyaya cuzuye amagufa, ancisha irya nino yayo, maze mbona ari menshi cyane muri ico kiyaya, kandi yari yumye rwose. Maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega ya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami uhoraho, ni wewe wobimenya. Arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarira uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'uhoraho. Uku niko umwami uhoraho abarira aya magufa, ngira nshira impwemu muri mwebwe, kuko nuko muraba bazima, kandi gira ndabashireko imitsi, ndabazaneko inyama, ndabarenzeko urukoba, ndabashiremo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi uhoraho. Umurongo w'indwi, nuko ca ndavuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi itigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryayo. Ngize gutya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengerako, ariko nta mpwemu zari bwajemwo. Maze arambarira ati, vugira ku umuyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarire umuyaga uti, uku niko umwami uhoraho avuze, ngwino muve mu miyaga ine, mwa mpwemu muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Nuko ca ndavuga nk'uko ambariye, impwemu zibinjiramwo baba bazima, baravuga
baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cyane. Nuko arambarira ati, mwana w'umuntu, aya magufa niwo muryango wose wa Isirayeli. Ehe, baravuga bati, amagufa yarumye, n'ivyizigiro vyacu birabuze, turaheze gose. None vuga ubabarire uti, uku niko Uhoraho umwami avuze, ehe, nzorangaza imva zanyu, ndabaduze muve mu mva zanyu mwa bantu banje, kandi nzobashikana mu gihugu ca Isirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe ndi Uhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje mube bazima, ndabashire mu gihugu canyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe Uhoraho nabivuze kandi ndabishikije, niko Uhoraho avuze. Haleluya, amina. Imana ishimwe cyane inshuti z'umusaraba. Rino jambo ni jambo rije gutera intege, rije gusubizamo ivyizigiro abana b'abantu basa nk'abadendebukiwe, basa nk'abatewe ubwoba n'inguza za shetani, basa nk'abasubiye inyuma. Ijambo ry'Imana ry'uno munsi tuko dusoma muri Ezekiel igabane ca 37 umurongo wa mbere gushika kuwa 14, ririko rizana ivyizigiro, riko riza kuvomerera iyo mitima imaze kuba nk'iyagadutse, iyo mitima y'abana b'abantu imeze nk'iyataye ivyizigiro. Tugiye ku murongo wa mbere turumva tuti, ukuboko k'Uhoraho kwanjeko, ansohokana ndi muri mpwemu w'Uhoraho, anshira hagati mu kiyaya cyuzuye amagufa. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana ni rukundo, Imana iratwiyumvirako tutararinda no kwiyumvirako, umwana w'umuntu ataratwiyumvirako yo bamaze kutwiyumvirako, kuko itwifuriza neza, itwifuriza kubaho, itwifuriza ubuzima budashira. Haleluya. Yarateruye Ezekiel iramutwara muri ico kiyaya, ari muri mpwemu, imwereka ingene aramagufa yumye ikiyaya cose cuzuye. Ku murongo wa kabiri, ancisha ijya nino yayo, maze mbona ari menshi cane muri ico kiyaya, kandi yari yumye gose. Haleluya, nshuti z'umusaraba. Imana ishimwe cane. Imana ni nziza muko twiyumvirako yoyo yari yaravira irihweza ayo magufa yumye, irayitondere yaraba neza na neza, ariko umwana w'umuntu yamufashira mutembereza kugira imuhishurire, imwereke neza yamifitiye umwana w'umuntu, imwereka yuko ari amagufa yuzuye kandi ari menshi kandi yumye gose. Ku murongo wa gatatu, maze arambaza ati, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ndishura nti, mwami Uhoraho niwe wobimenya. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Imana irakomeye gose. Yabanje kumubaza iti, mwana w'umuntu, mbega aya magufa yoshobora kuba mazima? Ni isanzwe ifise kurema, ni isanzwe ifise ubuzima, ni isanzwe itanga ubuzima iyo Mana. Ariko yabajije umwana w'umuntu nawe, kuko yari muri mpwemu, atanga inyishu nziza ati, mwami Uhoraho niwe wobimenya. Vyose ni Imana ibizi, bijya bintu vyose ubona yuko bitagikunda, Imana ni ibizi kandi ni ibikora, ni ibihindura. Usanga mu kanya gatonya umuntu yari ingumba aravyaye amahasa, aravyaye ubushuri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Usanga umuntu yahora yarimwe ku munsi, Imana igatora agasoko, ugasanga asigaye afungura gatatu ku munsi, ndetse abaye isoko ryo gufungurira abandi bantu batandukanye kubw'umutima w'Imana wagutse. Haleluya. Ijambo ryiza gose kuri uyu murongo wa gatatu, mwami Uhoraho ni wowe ubimenya.
reka Imana imenye ivyawe mu izina rya Yesu Kristo, kandi irabizi mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ku murongo wa 4 haravuga ati, arongera arambarira ati, vugira kuri aya magufa uyabarira uti, yemwe mwa magufa yumye, nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Haleluya. Imana ibishimirwe cyane ko ariyo yatanze itegeko, ko ariyo yatanze uruhusha, ivuga iti, Ezekiyeli vugira kuri aya magufa. Ico umwana w'umuntu wari we wese yo kwikoresha, nta musaruro uvamo canke uvuyemwo ubora wakanya gatonya, ariko ico Imana yonyene isohoje kimara imyaka n'iyindi, kimara igihe Imana iba yagishingiye, kuko iba ariyo yagiteguye. Haleluya. Rero tuze turindira ico Imana ivuga yonyene, kuko ico twebwe twibwira dusanga atari ikintu kimeze neza, ariko ico Imana itubwira tuza dusanga iminsi yose ari ikintu kimeze neza. Umurongo wa 5, uko niko umwami Uhoraho abarira aya magufa, engera nshira impwemu muri mwebwe, nuko muraba bazima, kandi ngira ndabashireko imitsi, ndabazaneko inyama, ndabarenzeko urukoba, ndabashiremwo impwemu, nuko muraba bazima, kandi muramenya yuko jewe ndi Uhoraho. Haleluya. Imana imaze kutugirira neza, turamenya yuko ari Uhoraho yabikoze. N'abana b'abantu ababanyi baratahura bakavuga bati, burya hari ico Imana yakoze kuri urya muntu, burya hari ico Imana yakoze kuri urya muryango. Haleluya. Rino jambo ryaje kubatera intege, mwebwe musa n'abarushe, mwebwe musa n'abaremerewe, mwebwe musa n'abagomba kunanizwa gose. Haleluya. Niryo jambo twazanye kugira turisangire, ribafashe mwebwe, ridufashe twebwe, abari mu bitaro, abari kwa muganga hatandukanye, ababuze nikibatwara kwa muganga, bari mu mazu bagwariyeyo, abashonje, ababuze akazi, ingumba. Uno munsi Imana mwumve yuko ikwivugana namwe, ibasubizamwo intege, igira iti, ngomba ndabasubize ko imitsi, ndabasubize ku rukoba, ndabasubize ku inyama, kandi murasubira kuba bazima. Haleluya. Hari abantu bamaze guta ivyizigiro mu ngo zabo, gasanga havuga ati, umugabo je yanzanye ntakimeze nka kwa kundi, kandi ndakeka yuko atakiri wa wundi. Umugore nawe nyene akavuga ati, jewe ndabona umugabo nta kigenda, umugabo akavuga ati, je nta kigenda. Abana nabo baravye papa canke bakaraba mama, bakavuga bati, uyu si we mama yatuvyaye kabisa, canke bakavuga bati, uyu si papa yaramaze guhinduka. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uno munsi ivyizigiro bigaruke, uno munsi imitsi n'amagufa yume aronka ubuzima. Haleluya. Turasoma kuri uyu murongo w'indwi, nuko nca ndavuga nk'uko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro, mbona isi tigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryayo. Haleluya. Imana irafise ko ibigenza igufa na rigenzi ryayo. Kijya kintu uzi yuko kitagishoboka, Imana irafise ingene kigenza, ikagitunganya, kigafata intumbero yayo indi nyene y'Imana. Iyo wihaye Imana, Imana ikakugirira neza. Kandi ngaha Imana niyo yihagurukiye yonyene, hagurutsa Ezekiyeli kubw'ubuntu bwayo, kubw'urukundo bwayo, kubw'imbabazi zayo. Ni kwari kubw'amasengesho menshi y'abana b'abantu, ariko kwari kubw'ubwo buntu bw'Imana, kwari kugira neza kw'Imana kwayijemo, ivuga iti, reka ngire ikintu ku bana b'abantu basubire kuba bazima, baronke ubuzima, babone gishasha, babone kugira neza kwanje, babone inyungu yuko Imana ihari mu ruhande rwabo. Ku murongo w'8, ngize gutya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengako, ariko nta mwemu zari bwajemwo. Haleluya. Hari igihe Imana ifata umwanya ikabikora uko yo yabigomba, ugasanga umwana w'umuntu yagomba kwihutira arishe vyose,
kuko ngaho ijambo ry'Imana riratwereka yuko imitsi yari yamaze kuboneka, inyama zari zamaze kuboneka, urukoba rwari rwamaze kuboneka, ariko impwemu ntiyari bwabemwo. Haleluya. Ndavugana nk'akarorero n'umukobwa amaze kuba amaze imyaka myinshi gose ataragira mariage, akibwira ati burya ndabona amasezerano y'Imana aramaze kuba yataye agaciro. Benshi baribwira uko nyene mu mutima, bakibwira ati burya turabiye ku myaka nsigaranye ya menopause canke guca, ndabona yuko Imana atacikinkorera. Rero aba nibo bariko barabwirwa bategwa intege. Imana ntirabishiramo muhemu, imaze kubishiramo muhemu nawe uzoba waraciye, bizosubira bitungane neza na neza. Nureke kwicira inzira wewe wa mukobwa n'uwundi wese wawo mu kazi bakubwira ati gira ukuna kuriya kugira uronka akazi, ni wihangane. Reka Imana iri kwirabirema, ntirabisukamwo muhemu kugira bitungane. Kenshi niho bipfira abantu, turihuta ugasanga twihutiye ku bintu bitangaje kandi bitandukanye ivy'Imana itagereyemwo canke yagerereyemwo ariko itararangiza ishireko akadomo kanyuma. Ndasubiramo ndasoma kugira dutahure neza na neza kuri uyu murongo w'indwi. Nuko ca ndavuga nkuko mbariwe, maze nkiriko ndavuga haba umuturagaro mbona isitigita, amagufa arafatana, igufa na rigenzi ryayo. Ngize gutya mbona ariko imitsi, maze inyama ziyazako, urukoba ruzirengerako, ariko nta mwemu zari bwajemwo. Haleluya. Nitureke mpwemu aje mu bintu vyacu, arangiza igikorwa c'Imana kugira vyose bifata intumbero nziza mw'izina rya Yesu Kristo. Ku murongo w'9, maze arambarira ati vugira ku muyaga, vuga mwana w'umuntu, ubarira umuyaga uti uku ni ku mwami uhoraho avuze, ngwino muve ku miyaga ine mwa mpwemu, muhumekere kuri abo bishwe babe bazima. Haleluya. Imana imaze kurekura mpwemu wiwe, vyose biraba bizima, nta na kimwe gihakana, vyose bikurikira itegeko ry'Imana, vyose bikurikira ijambo ry'Imana. Rero turatuye kuri mwese muriko murakurikirana ino predication, mwese muriko murakurikirana ijambo ry'Imana, mwese muriko mukurikirana ngaha kuri Heritage TV. Turatuye mpwemu yera, nagendagende mu bintu vyanyu, ivyari vyarapfuye vyose bironke ubuzima, bisubire bihaguruke, ivyari vyarasutamye vyose bihaguruke, abari bakeneye ubuzima buronke, abari bakeneye kubona ingwara zibava ko zikugweho, abari barindiriye amaviza ngo kugira bagende kwivuza hanze babona ibintu bihinduka, bakira burundu ahanyene, birangira ya mafaranga bose saguye basange ariko akora iyindi migambi mw'izina rya Yesu Kristo. Nuko nca ndavuga nkuko ambariye, impwemu zinjiramo baba bazima, baravyuka barahagarara ari ingabo nyinshi cane. Haleluya. Imana ishimwe cane. Ico Imana igambirira gikora kandi kagisoza. Kizira yuko uyiciramwo itanguye etape ya mbere canke itanguye intambwe ya mbere, kizira yuko utaramenya intambwe itegeza gukora yuko uca wivangiramwo ibindi vy'iwawe. Ku murongo wa 11 turasoma, nuko arambarira ati mwana w'umuntu, aya magufa niyo muryango wose wa Isirayeli. Ehe baravuga bati amagufa yacu arumye, n'ivyizigiro vyacu birabuze, turaheze gose. Haleluya. Twariko tuvugana n'umuntu amaze gutangura guta ivyizigiro, ariko nusubire ureme mw'izina rya Yesu Kristo, nusubire wakira ivyizigiro mw'izina rya Yesu Kristo, kuko Imana iri ku ruhande rwawe, ikeneye wewe kukwereka yuko ari Imana kandi yuko itananirwa. Niwumve kurema, niwumve kunesha ku buzima bwawe, nusubire ku murimo wawe. We musenzi vyari bitanguye kwanga, subira wake mw'izina rya Yesu Kristo, usubira usenge, wongera usenge. Haleluya. Wa musemerezi bitari bikigenda neza, subira usemerere,
wari kuratera intambwe uva muri vya vyaha ari vyo busambanya, ariko ukabona shetani aguma kwega ukuguru, aguma gukwega akaboko, agukwega agomba gusubizayo, numveyo mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpwemu kuze ko mpwemu yeri kuzure, iguhe kunesha, iguhe kubandanya urugendo umaze kuba wahisemwo. Haleluya. Ku murongo wa 12, none vuga ubabarire uti, uko ni kumwami Uhoraho avuze, ehe nzorangaza imva zanyu, ndabaduze muve mu mva zanyu mwa bantu banje, kandi zobashikana mu gihugu ca Isirayeli. Nuko muzomenya yuko jewe ndi Uhoraho, igihe nzoba ndangaje imva zanyu nkabaduza mukava muri zo mwa bantu banje. Umurongo wa nyuma ari wa 14, kandi nzobashiramwo mpwemu wanje mube bazima, ndabashire mu gihugu canyu bwite, maze muzomenya ko ari jewe Uhoraho nabivuze kandi ndabishikije, ni ko Uhoraho avuze. Haleluya nshuti zanje. Ugira kandi Imana ishimwe cyane. Imana iri kwiraturemesha ngaha, itwereka yuko hari ibintu vyahambwe kera bimaze kuba vyarataye agaciro no kwibagira no vyari bibagiranywe. Haleluya. Imana itubwiti izorangaza izo mva, ivyariyo vyose ibikureyo, kandi bikuyeyo na za nkomizi zayo na rya jambo ryayo, izobikurayo na mpwemu wiwe, izobikura biri bizima. Haleluya. Imana ishimwe cyane nshuti zanje. Ni wumve kurema kuri uno munsi, wumve yuko ivyawe bihindutse kuri uno munsi, wumve kurema ubugira, kandi wumve kuryohererwa Imana yuko ikwitayeho. Haleluya. Numva mu kurangiza twosoma mu gitabo ca Yohana, abafise Bibiliya ni ku rupapuro rw'129. Turasoma ni mu kigabane ca 11, Yohana kigabane ca 11, umurongo wa 40 gushika ku 44. Ndasoma mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye ko niwizera ubona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho ikibuye. Buno Yesu ararangamiza ati, Data, ndagushima ko wanyumvirije. Jewe nari nsanzwe nzi ko unyumviriza ubudasiba, ariko ndabivugishijwe n'ishengero rihagaze ngaha, kugira ngo bizere ko ari we wantumye. Amaze kuvuga ivyo, asemerera n'ijwi rirenga ati, Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiwe ko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. Haleluya. Haleluya nshuti zanje. Imana ishimwe cyane. Reka nsubire nsome gatonya, ndabisubiremwo. Lazaro, ngwino sohoka. Uwari yapfuye arasohoka, azingiye ko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gipfutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati, nimumuhamburure mumureke agende. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Rino jambo rifatanye n'ijambo duhejeje gusoma, yuko Imana igiye kurangaza imva zose zari zamiza abana b'abantu, zari zamiza amasezerano y'abana b'abantu, kuko Imana irungitse mpwemu wayo gutanga ubuzima kuri ya magufa yumye yose, yakire ubuzima, yakire imisoso, yakire imitsi, yakire ikintu citwa ubuzima. Haleluya. Niki rero tubona ngaha muri iki gitabo ca Yohana kigabane ca 11,
umurongo wa 40 gushika ku wa 44, aho Lazaro we yaramaze iminsi 4 ivyiwe vyararangiye, bamugandariye, amarira aramarira, ariko Yesu Kristo amuhamagara n'ijwi ry'urukundo, amuhamagara nk'umwana w'Imana agira ati Lazaro ngwino sohoka. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Mu kurangiza agira ati ni mumuhamburure mumureka agende. Haleluya, iryo ni itegeko riba risohotse kandi iba ari nka manda isohotse ivuga iti aragiwe neza. Haleluya, Imana ibishimirwe cyane gose ko hari umuntu muri kano kanya nawe nyene yakiriye guhambururwa ku bwa Yesu Kristo umwami n'umukiza, ahawe kandi kurekwa, ahawe no gutambuka kugenda kuri kano kanya. Iyo Mana ni nziza. Ubuntu bw'Imana bubabeko buzuye kuri uno munsi, ivyishimo kubona ibitangano n'utwumiza, kubona ibitagenda bitangura kugendagenda, ibitari bifise ubuzima bivyakira bibabeko kuri uno munsi. Reka dushime Imana mu kurangiza. Turagushimiye mwami Imana, turagushimiye kibirengeye kizima. Ijambo ryawe n'ububasha, ijambo ryawe rirarema. Data wera mu kurema wahereye mu isi y'imhemu. Mwami Imana nziza, reka tugushimire ko uyo mpwemu wawe nyene ari we yahaye ubuzima amagufa yari yumye, amaze kuja ko imitsi, imisoso n'urukoba. Hari hakenewe mpwemu wawe kugira abana b'abantu bahaguruke bacitse, abantu bavuye mu magufa. Kandi wasezeranye yuko imvu zirangaza ivyari binanije abana b'abantu kuri uno munsi. Ndaguhamagaje ugendagendere ku muntu umwe wese, umugirire neza bingana nuko akeneye kukubona mwami Imana nziza. Hari abakeneye kukubona uri umuvyeyi, nubabere umuvyeyi. Hari abakeneye kukubona uri umuvuzi, bavure. Hari abakeneye kukubona ubafungurira, bafungurire. Hari abakeneye kukubona ubaha ubuzi n'ibindi byose bakeneye mu buzima bwa misi yose. Nubahe mwami Imana nziza, kuko uri Imana igira neza. Umanura imvura ku babi n'abeza. Data wera, turaguhamagaje kuri uno munsi wigaragaza, wiyerekane, wihesha icubahiro ku buzima bw'umwe wese. Data wera, muri vyose Kristo ahabwa icubahiro n'amashimwe n'ivyawe ibihe vyose. Ni mw'izina rya Yesu Kristo bisente tuvyizige ko vyabaye. Amen. Haleluya.